narenga iyi VidIQ ibonye yuko atatage nimwe ugeze ushirako icireba video yawe izina ryayo ikaca ikuzanira ama tags bihwanye n'iyo video. Urabona ngaha graphic design harimo ama tag 71 harimo ama tag 66 aha uko how to make thumbnail 1 unity. Urabona yuko ari ama tag menshi ucuza ukacufyona ngaha kuri please kugira ngo izo tag zose zijeyo. Iyi titre y'iyi video yacu, iyi VidIQ yacidu propose iyindi titre hengiyi the secret to a fast and beautiful thumbnail. Ushobora gukoresha iyi canke iyi bivana na titre wewe ushaka. Ku bantu rero batazi impamvu dushiraho izi tag nuko izi tag zifasha YouTube kumenya video yawe abantu izoza irayiha umuntu azoza akandika muri YouTube ngo simple thumbnail bazoca bagumuha iyi video yawe kubera ko uzoba washizemo iyi tag. Make thumbnail bazoca bamuha video yawe kubera ko uzoba washizemo izi tags. Ubona yuko ari fresh. Guys, mwaramutse mumeze neza, nizere ko umwe wese ahari aguwe neza. Rero guys, nta kindi kintu ngira ndagusabe, kola subscribe kuri Murikimpano TV kugira ngo uzohora ureba video yose dushizeko kandi itagucitse. Rero ikintu nyamukuru, kora subscribe, like, share na comment, hama ndabahe ibintu by'ubwenge. Caho twagiye. Nta kintu kinezeza nko kureba amavideo kuri Murikimpano TV. Niba utarayijyaho telefone cyangwa se tora telefone yawe uje muri YouTube ukande kuri subscribe kabisa wirare. Abari bategereje rero igice ca kabiri c'iyi video y'uburyo bune bakoramwo thumbnail vyihuse, reka tugende ku gice cyari gikurikiyeho, igice cyo kwerekana uburyo dukoresha Canva AI. Narababwiye ko ikintu ca mbere ubanza gukora, ubanza kwandika prompt imeze neza. Iyi prompt rero niyo twakoresheje ejo ku barevye video, niyo prompt twakoresheje. Urayandukura neza ukayikopya, hama ukaca uyitwara muri AI bitwa Canva. Icyuguruka urabona ntiruguruka neza kubera connection, ariko ucuza ngaha handitse guteranya ukafyonda niho ushira ayo majambo. Dutegereze gato kugira ngo vyuguruke. Okay, reka tubandanye rero. Mu gihe wamaze gukopya prompt canke se ibintu keneye ko biza gukorwa kuri thumbnail yawe, guys, ushobora gukanda ngaha handitse please canke se ugaza inzira inyarutse no kuza ugafyonda kuri utu dukwego. Wamara kwafyonda ukacuza ngaha handitse ngo Canva AI. Ukihafyonda rero turindire gato haca haza ibi bikurikira. Urabona ko ngaha ushobora kuhandika ucuhafyonda, ntamuka cuhafyonda cyane hagaca haza ibi ukacugira paste canke se colle. Umaze rero kugira ivyo, ucuza kuri aka kantu k'agafresh ukaca uhafyonda. Urabona yuko rero vya bindi twandika ngaha vyagiye. Burya iyi Canva iriko irabisuzuma kugira ngo irebe ko ishobora kudukorera iyi thumbnail yacu. Rero urategereza mpaka hakagira ikivamwo. Nukuza ngaha ugashiramo prompt yawe, hama ugafyonda kuraka, hama bikagenda. Urabona yuko baca bakubwira ngo urabona ngaha yuko iriko irarondeza kugira ngo idukorere ivyo twayisavye. Rero guys, iyi Canva nayo ni nziza, ikora ibintu bimeze neza. Urabona yuko yoroshe kuko ugishikamo indani hayo no gukanda kutuburungu dutatu, kudukwego dutatu, ukacuza ngaha kuri Canva AI. Ukimara kuhaza baca baguha ahantu ho kwandika ibintu keneye, ukaca uvyandikamwo. Urabona yuko bimeze neza, uca uvyandikamwo. Urabona yuko ica idutangura kudukorera thumbnail yacu. Urabona ngaha hejuru iriko iratikinga kugira ngo itubwire igisabwa. Rero urategereza kugeza ihejeje kwandika. Guys, kugeza ihejeje kwandika. Reka dutegereze. Ku bantu rero bariko barabona iyi Canva imeze neza, ushobora kureka gukoresha zijya zose twavuganye, ariko iyi ukareka ikajamwo. Rero dutegereze kugira ngo iharenge. Urabona yuko itubwiye ngo on it, give me a moment. Urabona yuko itubwiye tugume ngaha nyene turindire akanya gatoyi. Urabona yuko iriko iradesigninga iyi thumbnail. Ndababwire ko ikora mu gihe ufise connection.
urabona yuko iriko iradukorera ibintu vyiza, iriko iradesigninga. Turindire dutegereze, hama niyaza ndayibereka gatanu ku kandi. Guys, urabona rero iyi komva ivyo yadukoreye, yaduhaye iyi thumbnail imeze uku, kandi mwibutse yuko iyi komva ushobora gusubiramwo kwandika neza ugakosora utuntu n'utundi. Rero reka ndayibwire ikoreshe ifoto y'umuntu. Tegereza gatoyi. Urabona yuko ndiko ndayibwira ivyo ishobora kumfasha. Urabona yuko rero nciye ndayiha ya marogo yanje, candabwira ngira nce ndayibwira aba ariyo ikoresha n'iyi foto nayihaye. Guys, mutegereze gatoyi mwirebere. Urabona yuko ariko aragenda, turindire ashikeyo. Urabona nk'iyi yashitse, urabona uko tuyishiramwo, abona ego. Reka mbanze ndayihe iyi foto kugira ngo abe ariyo ica ikoresha. Mwirebere iciza ca komva, igukorera ibintu uyibwiye kandi ukeneye. Rero urabona yuko iriko iragira ico iyikozeko. Turindire finalize your design. Urabona yuko iriko irayifinalizinga, turarindira gato kugira ngo iduhe ico twayisavye. Dutegereze gato kugira ngo tubone neza ingene iyi komva ikora. Iyi komva rero ndakubwire ko idakora logo zonyene, irakora ama video, irakora ama website, irakora amafoto, irakora ama card, ama business card, igakora ama logo, ikora design zitandukanye. Rero guys, iyi komva ku mu content creator tayifise kabisa ariko arahomba cane. Urabona yuko ikora ibintu vyinshi cane. Rero dutegereze iyo udafise connection zimeze fresh komva iritonda. Rero dutegereze kugira ngo idukorere. Urabona yuko iriko iratubwira ngo I got it. I will use the image you uploaded and try my best to include your changes. Urabona yuko iyi komva, urabona yuko ikora ibintu vyinshi bitandukanye. Urabona yuko ishobora gukora ibintu vyinshi bitandukanye. Aho irakora urabona ibintu ikora ni vyinshi. Ishobora gukora inyandiko, code, igakora ama carte de visite, irakora amarogo, irakora ama video, irakora ibintu vy'ubwoko bwose. Urabona ibintu ikora ni vyinshi. Rero tudatevye reka tugende kuri VDIQ idufasha ibintu vyinshi bitandukanye. VDIQ, ikintu cyambere ubasha gukora, genda muri Play Store yawe wandike VDIQ ku muntu afise channel akaba adafise iyi VDIQ kabisa yarahombye, kuko ni application idufasha kuduza amachannel yacu ku rwego rwo hejuru. Urabona ko bayitwa ngo VDIQ for YouTube. Ni application YouTube yatanze igufasha gukontrola channel yawe. Urabona uraza ngaho ufyonde kuri open mu gihe wayiteresharije, hama imaze kuguruka. Ego nariko ndababwira nti rero uja muri Play Store yawe ugahiga iyi VDIQ for YouTube, ugifyonda uca ugera aha hakurikira. Rero ici kwereka video uheruka kwa uploadinga. Ushaka kureba ama video meshi ufyonda ngaha kuri see all. Ukihafyonda baca bakwereka ama video yose ufiseko. Rero reka jewe ngiye gukorera ku iyi yanditse ngo uburyo bune bwo gukora thumbnail nziza. Urabona yuko titre y'iyi video yitwa ngo uburyo bune bwo gukora thumbnail nziza byihuse mu munota umwe, ngo how to make beautiful thumbnail in 1 minute. Urabona rero iyi titre y'iyi video yacu, iyi VDIQ yaciye propose iyindi titre hengiyi, the secret to
fast and beautiful thumbnail. Ushobora gukoresha iyi canke iyi bivana na titre wewe ushaka. Rero iyi nayo irakora ikintu bitwa thumbnail, ufyonze ngaha nayo irakora ama thumbnail meza. Urabona yuko yaciye iduha iyi thumbnail twakoresheje, ariko nayo irakora thumbnail nziza mu buryo bunyarutse. Ushobora kuza ngaha handitse ngo thumbnail, ikaca ihigisha. Aha rero icihigisha ucuza ngaho ukaca ushiramwo amajambo canke se ivyo ushaka ko igukoreramo thumbnail, ucuza ugafyonda ngaha kuri aka kantu ica itangura kuzikora. Urabona ngaha ko handitse ngo creating. Urabona rero aha iraza kudukorera thumbnail nziza, ndaza kuyibereka ku musozo wa video niyayimara. Reka rero ndabereke akantu k'ubwenge. Urabona iyi video ucuza ngaha kuri detail, ugifyonda kuri detail rero hari ikintu bitwa tag. Iyi tag rero ifasha YouTube kumenya iyo video ibirimwo muri iyo video, ikamenya n'ingene ishobora kuyirikomandinga ku bantu bayikeneye. Tag rero n'amajambo afasha YouTube kumenya iyo video icerekezo cayo, kugira ngo YouTube, umuntu agiye kuri YouTube icimuha iyo video yawe bivanye n'uwo muntu ivyo akunda kureba. Rero izi tag ni tag nziza, ewana ni tag zigufasha. Urabona rero ngaha iyi vidIQ ibonye yuko ata tag nimwe ugeze ushirako, icireba video yawe izina ryayo ikaca ikuzanira ama tags bihwanye n'iyo video. Urabona ngaha graphic design harimo ama tag 71, harimo ama tag 66. Aha uko how to make thumbnail 1 unit. Urabona yuko ari ama tag menshi, ucuza ukaca ufyona ngaha kuri please kugira ngo izo tag zose zijeyo. Ku bantu rero batazi impamvu dushiraho izi tag, nuko izi tag zifasha YouTube kumenya video yawe abantu izoza irayiha. Umuntu azoza akandika muri YouTube ngo simple thumbnail, bazoca bamuha iyi video yawe kubera ko uzoba washizemo iyi tag. Make thumbnail, bazoca bamuha video yawe kubera ko uzoba washizemo izi tags. Ubona yuko ari fresh. Rero vyiza no gushirako tags kugira ngo YouTube imenye video yawe uko imeze. Rero ikintu ciza no gukoresha iyi vidIQ kugira ngo kugira uhejeje rero kuzishiramo zose, ucuza ugacushana ngaha kuri public change, karindira ko izi tags zijako, ici bikwereka ngaha hejuru tayari ikaba yabikoze. Rero ubu tuvugana iyi video iyi YouTube yamenye ibintu birimo, iraje irikomandinge ewana. Umuntu akinjiramo akandika imwe muri tag nashizemo, YouTube izocimuha iyi video. Rero guys, urumva ko tag ari ikintu gikomeye cyane. Rero ikindi kintu nabayeretse yuko iyi vidIQ idufasha ni ngaha kuri thumbnail. Mwibuke ko twakoze mbere yo gukora video twabanje gukora thumbnail y'iyi video. Rero urabona yuko izi zose ni thumbnail nakoze. Ku bantu barevye iyi video kuri channel ya Murika Impano TV, iyi thumbnail ntayo mwabonye ko kubera ko sinigeze ndayitora, ariko murabona yuko ikora ama thumbnail meza kandi meza. Urabona yuko ikora ama thumbnail ameze neza. Rero urabona yuko no ngaha yadukoreye thumbnail nziza ewana y'ubwenge. Urabona yuko iyi yoyo ewana ikora thumbnail zitwika zimeze neza. Urabona yuko ikora thumbnail z'ubwenge. Rero igukorera kuri video imwe igukorera thumbnail zibiri zonyene. Urabona yuko rero izi thumbnail zayo ewana ziba ari z'ubwenge, zisa neza, zanditse neza. Urabona yuko ari thumbnail imeze neza kabisa. Rero guys, ikintu no gusaba koresha iyi vidIQ kuko iratuma video zawe zirebwa cyane ku rwego rwo hejuru. Ikindi iyi vidIQ iguma ireba yuko ibintu uriko urabikora neza. Irakwereka ishobora kukwereka keyword nyinshi ziriko zirashakishwa muri ico gihe, iziri topic, best Android app. Burya iyi niyo iriko irahigishwa cyane, ifise amanota 73. Crypto urabona yuko nayo iriko irahigishwa cyane, ifise urabona yuko arama key akunzwe guhigishwa muri kuno kwezi. Urabona kari muri ku kwezi. Urabona rero ushobora kuca ukora video wifashishije izi. Aha rero kuri ID irakwereka ibindi bintu bigeze. Urabona ngo the Ben is historic performance at BK Arena.
urabona yuko ukoze iyi video ukayitwa uku ishobora kurebwa cane kubera ko ni ikintu kiriko kirahigishwa cane. Baguha rero buri munsi zitatu zonyene ukaca ukora video wisunze ID baba baguhaye. Sasa rero guys, ndabashimiye ku muntu abona yuko iyi video yamufashije, nakore subscribe, share, like, comment kugira ngo twese tuhungukire. Ciao ciao, tayari.